Bakunzi bacu, inyuma y'iminsi itari mike havuzwe urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma yarasanzwe ari umuvugizi w'izinyeshamba za AFC M23. Mu itangazo risohowe n'uno muhari w'inyeshamba za AFC M23 zibicishije ku muvugizi waryo Laurence Kanyuka, umukuru w'igisata acitumatumako ry'amakuru muri uno muhari w'izinyeshamba, ku munsi w'ejo masaha y'ijoro igenekezo rya 28 isaha 3:30 z'ijoro niho yemeza mu buryo buri officiel urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Bivugwa yuko yarashwe na drone za FARDC ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kabiri uno mwaka turimo. Mu nkundire ndabasomere rino tangazo ryasohowe n'uno muhari wa ASM 23. Biboneka neza yuko rino tangazo ryarimwo agashavu kenshi, ndetse banagombye kugaragazamo yuko boba bagiye gukora ukwihorera canke revenge ku bijanye n'ibitero coalition ya FARDC ikomeza kubagaba ko vy'amadrone, ndetse bo bakavuga yuko bino bitero vy'amadrone binibasira cyane ibice ahanini bibamwo abene igihugu. Kaze ni karibu rero wese uri kuradukurikirana, kugusaba gufyonda subscribe ni vy'ingenzi kugira ngo ibiganiro tugiye turabashikiriza uzobe mu bambere babirose, kubera ko iyo ufyonze ko subscribe na like bituma ubu dukurikirana wa hafi. Iyi ni BM4 News, Jenny Twakodi The Black. Mu nkundire rero mu majambo magufi cyane ndabasomere rino tangazo ryasohowe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke rya AFC M23. Nitangazo riri mu rurimi rw'igifaransa, ariko mu nkundire ndaribashirire mu rurimi rw'ikirundi, ururimi nizera yuko audience nini cyane baza kumva kandi batahura. Nitangazo ryemewe kuri wa 28 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Iro alias Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23 rimenyesha bene gihugu n'amakungu ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku bushake amasezerano yo guhagarika imigwano kandi bugatangiza intambara rusangi kuri AFC M23. Bukagira abasirikare bacu n'abanyagihugu intego nyamukuru y'ibitero vya drone vyabereye hanze y'imirongo y'urugamba. Ivyo vyaha bikomeye vyahitanye umwe mu bakuru b'ingabo zacu, Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, Colonel Wiringoma, yaguye kuwa 24 Ruhuma umwaka wa 2026, kandi bibandanya gutwara ubuzima bw'abanyagihugu benshi binzira karengane. Ivyo vyaha ntibizokwihanganirwa canke ngo vyibagirwe. Kwibuka abahitanywe n'ivyo bidusaba kandi bikadusunikira kwitwararika twese. Ivyo vyaha ntibizobura ingaruka. Ishingano yacu nk'umuhari AFC M23 nukurinda ndetse no gukingira abene gihugu bacu hamwe n'abasirikare bacu ku butaka bwose bwabohowe. Tuributsa ko mu ndwi nyinshi ziheze
ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 ryamye rimenyesha kandi rikangurira abafatanyabikorwa bari mu nzira y'amahoro kubijanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imigwano hamwe n'ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu turere twinshi two muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu cyane mu gace bitwa Ikawere, Mweso, Rutigita, Kitazungura, Rugezi, Kitendebwa, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikari, Masisi, Karehe, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi, Minembwe, Gasheke, Murema, Mbegwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Murume Munene, Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumba, Nyabyondo, Miyanja, Kasirosiro, Bunyatenge, Misiya n'ahandi hagenzurwa nabo. Naho ayo matangazo yamye atangwa kenshi kandi akomeye yarirengagijwe nkana, bigaragaza ko agasuzuguro ku bikorwa byo kugabanya ubushamirane no gukingira abene igihugu. Imbere y'iyi ntambara rusange yashizweho na Kinshasa, AFC M23 ihagaze ishikamye ku ruhande rw'abanyagihugu, irabandanya kwiyemeza kwayo kurinda no gukingira abanyagihugu hamwe n'amatungo yabo. Vyakorewe Igoma kuwa 28 Ruhuhuma umwaka wa 2026 ku bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 Laurence Kanyuka. Yes, nkuko muvyumvise muri no tangazo doje kubatangariza, iryo niryo ryasizwe ahabona cankwe ryasizwe ku mugaragaro n'umutwe w'inyeshamba za AFC M23 aho batangaje icese canke batangaje ku kijanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Hari haheze imisi bivugwa ko yapfuye, ariko uno muhari w'izinyeshamba ku ruhande rwabo batari bwagire ico barivuze ko, ariko ndazi yuko abadukurikiranye canke abakurikiranye no tangazo ko turabasomera, ndibaza yuko ivyinshi mwashoboye kuvyumva. Natanguye mvuga ati ugerageje kwandika kumviriza no rwandiko, birumva ko ku ruhande rw'inyeshamba bafise umujinyu udasanzwe ndetse n'uburakari, aho mbere bategura yuko bashobora no kwihorera umwanya n'umwanya nkuko muvyumvise muri no tangazo ryasizwe ku mukono na Laurence Kanyuka, ujejwe ivya communication, ivyo guhanahana amakuru ngaha muri no muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kumbure nibitero vya FARDC ngo bikomeza ngo kwibasira ngo muoce cyane ngo mu bice bamwe mwabene igihugu, ariko akasino karandira ko murabizi kenshi iyo zino nyeshamba zikubiswe zitwaza yuko haraswe abene igihugu, kubera ko tekinike yabo akenshi baba bukura impuzu za gisirikare bakiyambika nk'abasivile. Rero iyo bapfuye ntabwo uhita uvuga ko hapfuye umusivile, ahubwo hapfuye umusirikare. Ni kw'ivyo mu bice bigiye bitandukanye hakomeza imigwano idasanzwe mu mpande zo muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Imigwano ikomeye y'urutavanya kiracakomeye mu bice bitandukanye. Niyo mpamvu ndabasaba yuko kuri uno munsi mwokwama hafi y'amatelefoni yanyu kugira ngo shobore kubaha amakuru umwanya ku mwanya, ndabaha uko biriko biragenda, ndetse muze kuguma muri hafi kugira ngo mushobore kubana natwe mu biganiro byose zo kubana navyo, kugira ngo rero bigushikire neza atakibazo utacerewe. No kuba waramaze gufyonda subscribe kugira ngo ndetse na j'aime kugira ngo ibiganiro tukibishirako uzohita ubona notification ikwereka yuko twamaze kubaha amakuru mashasha canke twamaze kubaha ikiganiro gishasha. Kandi ndabifurize umunsi w'Imana mwiza, ndabifurize kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, ndabifuriza amagara meza ndetse n'amafaranga kumbure
turaza kongera kuza turahura no mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi, ntabwo tuza kuza turabarambira, tuza tuba ibiganiro bigufi kugira ngo bikunde tuze turacunguza umwanya umwete. Bye bye.